ngiye muri ecography bambarira ati turabona ko umwana ari umukobwa mugabo ntitubona amaso ntitubona amaguru nta kindi gihimba tubona kwa Roger babona amaso babona igihimba cyo ko ari umukobwa ariko nta maboko nta kintu na kimwe kindi babona acaranyirukana arambwira ati madamu abaswahili murakunda kuroga ni wigire ngaha hari umuntu aheruka kuhagwa ni wigire naje kuvyara ariko wa kane njyara umwana w'umukobwa ise wiwe yaciye apfa ariko wa gatandatu asigira umwana w'imisi jeudi safa samedi nuvuga haciyemo umunsi umwe hagati gusa ni wa mugore yishe umugabo arandondera ngiye ku kazi nifite ibintu byinshi mu maboko isura ubona ni ya kabiri arankuraho ni kopo ya sostomate aramparura ni kopo ya sostomate abanyengozi barabizi mu Giswahili biryambe barabizi mugore icyo gihe yaragiye no mu mpimba ubwa mbere ntigeze ajya mu mpimba yishe umugabo bavuga ngo nta mbuga itayateye mugabo icyo gihe yaragiye mu mpimba ndagenda ngo ngiye kumuhamba mama ndabura inzira ikintu icyo ari cyo cyose nari mfise byo mu nzu byose naragurisha byose naragurishije ndavyibuka ko ugeze kumbwira ati jewe simeze neza mfise ibibazo byinshi nubwo utandomeye ko mugora ambwira ati n'ibintu byanje naragurishije kugira ngo ndako no kimura ibibazo mugabo byanse kumbe vyari ibi naragurishije byose naragurishije ndagenda ndabura inzira buze inzira shampura n'umufunga kiwani nashikiye muri saro mbona umupapa yambaye sengre n'umwara bafise pistol acabanyire kuko mu cyumba nasanze itase iri mu buki hari agatama kapfuye kera agatama kapfuye urushungi barunyambitse barukuye ku mutwe w'uwo mutama bararunyambika baca bantegeka neza kumusiga ubuki ndabumukuzaho ururimi umubiri wose abashaka kunshigikira bakaba bama nk'umutaye nkasubira mu ibarabara nukuri uhoraho yozobibampembera ndakeneye ukuboko kwanyu ko kumfatira nanjye kukampagurutsa ndakeneye ko mumba hafi n'abanyamasengesho mu nsengero yani cyo muzontere icyo ari cyo cyose mwami Imana azobampembera mugabo ndakeneye mwebwe mwese mwumva ko inanyonga mwumufata akaboko mwumuhagurutsa kubera ko nukuri aho ngeze nkeneye abantu Gesa amahoro y'Imana bane namwe inshuti bakunzi ba G5 Media nize neza ko muri mpundu amarembe aho muri hose jewe n'umutumire wanje tumerewe neza ndetse turashimira Uwiteka kubera ko yaturamukije amahoro akongera akadutiza izindi mpemu zo kugira ngo dukomeze gusunika iminsi dukomeze kugerageza muri buno buzima. Hari abantu benshi batarosa amahirwe nkayo twarose, hari abantu benshi batarosa amahirwe nkayo we waronse kuronka impemu z'ubuntu ataco waziguze atakiguzi watanze mu gihe hariho benshi bariko barazigura amafaranga hirya no hino mu bitaro bitandukanye byanse ko bahumeka n'abandi banaziguza ariko bikabera impfa gusa bikarangira nabi uko batavyifuza. Ariko je nawe twazironse ataco twatanze nta mpamvu yo kudashima Uwiteka imbere ko dukora ibindi byose tubanze dushima Imana mwese mu kwemera kwiwe kuba yaturamukije ndetse tunayisabe iherezo ryiza. Niko bimeze ndi kumwe n'umuvyeyi umwe mubo mukunda, umwe mubo mushigikira, umwe mubo mwishimira ahimbara imitima y'abenshi ndetse ashika ku mitima aya abenshi bamwita Mama Salama. Abantu mwamenyereye umuntu yitwa 45 I hope muramuzi benshi mwaramumenye. Uni mama w'umuvyara niwe navuze tuno munsi nivuza ko tuteramana, ndivuza ko tuyaga, ndivuza yuko duhikaze kuri G5 Media. Mama neza ndashimira uhora no musi uwo mutuzo wanje wumva ari w'amahoro w'amahoro ariko rameze neza kuri ndashimira uhora ikaze mu rugo rwa G5 Media. Merci kabisa undamukiriza bariko baradukurikirana
Amahoro y'Imana nabane namwe. Ego neza na neza hajya amazina y'ukuri bakwita kute tukuze nka Mama Salama andi mazina menshi yo gumwe wagiye urahabwa na Fili. Mazina yanjye nitwa Kwizera Sala. Ego abo abenshi banzi kuri Narunyonga. Narunyonga. Mama Salama risharizamo gute no ndumva musala Mama Salama riza gute? Mama Salama yavuye muri Rukundo TV. Kubera twakiraga turaba mama na mama muganga bashiraho mama bakata bakurikira niyo izina ry'ubwubahwa ukubahwa habaho mama muganga hari Mama Salama wow neza neza inarunyongo no musi niwe turi kumwe kuri G5 Media mbere ko dushaka nifuza ko dutangura kuri background yawe urakuze ni gake turonka abavyeyi nkamwe muri filme mu gihe benshi baba babona umengana ibintu byo gutakaza umwanya niki ndifuza ko menya igihe wisanze muri filme hari nka ryari ndumva muri filme uyu munanibona tanga umwaka wa 6 iko ndadegera umwaka wa 6 yego jewe nayisanze muri filme kubera bafise umugenzi wanje nkunda cyane niwe yantanguriye mama muganga Daforoza ahari muri Australia yubahwe ndamukunda cyane icyo gihe ndibuka ko nari ngiye kumuraba aca telefone ambwira ko ari mu Kibitoki kuri tele arimo arakina filime nanjye icyo gihe nari nkora muri kote wundi umukokayi hajya baba umukokayi nabaye umukokayi nta kare kararapambanye birakomera ndumva musitra yaga byinshi muri gisagara cya Bujumbura ya nuko hage dusanga karakina filime mbere nanibuka uwo munsi mbere twaragiye no mu gasho jewe na Samina ciza yaciye yiru carabinyumvisha arambwira ati uzaze nawe umunsi wa mbere ushaka kuri tele ugiye no kubara gusa bisanzwe atari gukina washikiye mu gasho mu Kibitoki ngo twagiye ngo gukorera ahantu ngo twahasabye nyene inzu nuko ubwira umuntu ngo ntiza nkinira imbere y'umuryango ngo umuntu asoke biboneka ko avuye mu kazi kacu ka filime harimo risk ni nyinshi basha abonye igipolisi kidushikira no kuri zone mu Kibitoki ya uwo munsi rero natanguye ukena ce iyo ndwiye nace nanye ninjira muri filime ntihugeze ugira ubwo bati ibintu nabanye bafungana buri mwanya mininde gufanya nini yaha kubera jewe filime abandi ndi umwana ndi umunyeshuri ni indoto zanje hariho ibyo bita théâtre kwishuri rero narakunda kubikina kubera filime ni zubu théâtre ni za kera narazikinnye ninjiyemo numva ko ndabikunze kubera narigeze no kuba mu mihari muri make wisanze mu bintu vy'iwawe nyene warabaye umuskuti narabaye umuskuti ndafite pototeme na promesse nta kintu na kimwe cyo kunanira abaye umuskuti kabisa nsubire inyuma gatoyi wambwiye ati ico gihe nari umukokayi birashobora gutangaza umuntu wese avyumvise avuga ati futa umugore nk'uyu yigeze kuba umukokayi cyashaka kumenya background yawe inyuma Sala wari umuntu ameze gute ubuzima waciyemwo uvuga ati ubuzima buri gihe nicaye ndumva umenga namusozi yo kuroka ndabyibutse yani jewe ubuzima naciyemo ibwari bunyoroheye kubera nakuriye mu gisagara Ngozi ari umunyengozi mu Giswahili za kubaka nkuko abandi bubaka nsanga umugabo antwaye afise undi mugore ndapambana narindi muto kandi umugore yampishutse ko afise undi mugore ko umugore afise ni karashika bana nta mwana wanye no kwifuza ko yojya kwishari jewe
no muri RPA igikora igoze je barambuze bitewe n'ibibazo byo mu rugo umugabo turabana umugore bari batandukanye bitewe no kibazo cyo kutavyara genda vyara mu mezi 2 nari mfise inda umugore ko yakoze nta konzi umugabo yagiye safari kubera umushoferi w'amakani abaragiye ntiyagarutse muri iyo nzu ntiyagarutse yaguteye inda antana ni yaje arondera umwana hariya yaramubuze twarabanye mu nzu mugabo naho yarafuye Imana imwakire ntago mbimvuga ko yani ari cyaha kibi yatwawe ibintu byo kwisi by'imiti abagore bagenderamo akuna umugabo yagusezera neza ugasezerana akagenda isafari fresh ukazomenya ko yagarutse muri cyo gisagara haheze nk'indwi zibiri kandi akibamo abasigiye umwana cenda nibuka mama Ido mushiki wa hambaye ndamutasha cyane shangazi wanje Imana imumpera umugisha hari no kuba ntihema n'umwana wanje niwe yabigizemo uruhare atwaye iyo nda ndayitwara umugabo yarantanye n'inzu nta rasiyo mugabo mama Ido arambwira ngo guma hamwe tuza guma hamwe ntugende n'uturugo guma hamwe agenda gufungura iwiwe tangura kwiruka mu masentare kumurega umugabo akaza turimo turavugana kuri sentare ukabona kameze neza akavuga ati umugore n'uwanje akakwemera imbere y'abantu amaze kuvaho ahakuye akabiheze ubwenye bukabugiye umugore atangira kwitapa ngo ninavyara sinzovyara nzovyara igifungu nzovyara iki nanjye bitangira kuntera ubwoba mbanda wawe uyo kubera bari bamuzi ko ari umurozi jewe naje kuvyara umugabo kuvyara kwanjye kwaciye kuri namaze indwi zibiri ndimo muri bomboni ahantu bahita kubihevye kubera ibitaro byose byari byanyasi cyo nagiye kuri hospital Ingozi sanga ngo bari muri greve ndamanuka ahandi baranyanka ngiye muri ecography bambarira ati turabona ko umwana ari umukobwa mugabo ntitubona amaso ntitubona amaguru nta kindi gihimba tubona kwa Roger babona amaso babona igihimba cyo ko ari umukobwa ariko nta maboko nta kintu na kimwe kindi babona acaranyirukana arambwira ati madamu abaswahili murakunda kuroga ni wigire ngaha hari umuntu aheruka kuhagwa ni wigire candagenda kubera mama wanje yarafise ndi umwana umwe sinigeze mubwira mama wanje ibibazo ndibo ariko mutera ibindi bibazo ndamanuka mama Ido shanga sinamubwiye ko nagiye kuvyara ndamanuka namuna mu kazi wanje cikamuhira ndabwira Imana ati rishize mu maboko yawe ubuzima bwanjye ndabukweye Imana ntanka ntiyavyemeye ko pfira mu nzu ibise byaragaruse candagenda njya kwa poswe shanga ariwe ntwaye mama Ido ho baranyakira kandi ubwa mbere bari banyase none amazi izo ndwi zibiri abisilamu kwidwa badahengeshanya baza bibaza ko nafuye abandwaje barahevye naje kuvyara ariko wa kane njyara umwana w'umukobwa ise wiwe yaciye apfa ariko wa gatandatu asigira umwana w'imiti safa samedi nuvuga haciyemo umunsi umwe hagati gusa ahawe isumu na wa mugore abasigiye umwana w'umukobwa nta n'ijana rimwe yasigiye nta n'ikintu na kimwe yasigiye uwo mwana niyo nzu hano nzu yari iya famiye ntabwo ari igwiwe era famiye yiwe wa mama Ido guma hamwe kugenda kurya n'umwana mbona maze amezi 3 ntangira gushakisha akazi nza kuronka akazi ko gukora kuri telefone publique nagenda ndakora ntangira kubona yuko no dandazanya n'amayinite ntangira kuguruka mu mutwe ariko ukiba hahandi nyene yaguze nkiba hahandi nyene asiga yego cyanda kurondera umukozi asara asigarana umwana zima bwawe butangiye kwisununtura nuko umwana ageze mu mezi 8 ni wa mugore yishe umugabo arandondera ngiye ku kazi nifite ibintu byinshi mu maboko isura ubona ni ya kabiri arankuraho ni kopo ya sostomate
aramparura niko pe sostomate abanyengozi barabizi mu giswahili bwa mbere barabizi umugore icyo gihe yaragiye no mu mpimba ubwa mbere ntigeze ajya mu mpimba yishe umugabo bavuga ngo ntambuga itayateye mugabo icyo gihe yaragiye mu mpimba amera amezi 4 ndibuka avuyeyo asanze nicaye muri make mwaragize ago twagwanye sinari kugwana kubera nayo ifite teletax y'abandi bisi ibindi mu maboko nararebye teletax yari iboro 2007 teletax yari iboro kwasine ninzi ko ngiye kugwana nta muntu nawe mfite umwasi wanje ya aho rero yanzizaga ikintu ndige nasigaye mu rugo ngo kandi ndafise umwana hamwe ndige namuje kubyara ahita gutabagura isura yose na sostomate hamwe nagiye ku gipolisi bibaza ngo ni ingwe yandiye umugore icyo yakoresheje yaciye yirya urutoki byaba biboneke ko mwagwanye shirasubira abanyagiswari baba babimenye yibaza ko bagenda kumutera shirasubira mu gipolisi ndamubona ndamwitanga kumubona nabwiye wa mugore araje mwongeye gutora niwinyegeze twumva ibyo avuga yuko ngo hari umugore bagwanye nga muri yamenya cyamubwira banje giswahili mwasaze ngo hari nundi tugiye kureba ngo hirabe yuko yagize ngo none nta mutima ufise namushyize mu gasho nitwigeze tunabona kubera byarabonekaga ibyo yakoze kandi yarabyemeye byaje kuva mu gasho rero asanga aho nakoreraga nyine kwa bari nakandi ngozi nyiruse umuntu nkomanga uko ndabyo ko mbona niwe umutima urashiduka bamurekuye cyarambwira ngo urazi ngo ni seminari mvuyemo ubwo hondotse ndagukerera ndaba muri ubwo buzima ubupfakazi umuryango w'umugabo nta na kimwe wigeze ufasha induru aha naho icyo gihe cyose bo babivuga ko ikibazo neza ko bafitiye umwuzukuru pambana na hali yako muri ubwo buzima ndakuza rero ino gushakisha natanguye kuri Gadinoro dandaza amayinite abantu baranze ndandaza amayinite ndaduruka ndandaza izembure amazi utwo nabonaga ari two nadandazaga mu gikokayi rero hariho ko ukuntu bagiraga bagurishaga amazina kurya imbuga hari umuntu yapfuye bizina rye baca barigurisha cyane ko hari izina ry'umuntu riko yashaka amahera nari nyafise cyane ndayatanga nuko ninjiye mu gikokayi hagize izina mwarigura gute niba ako kantu menga nyene karakarashanga gute gusobagura izina ry'umuntu kugira ngo urikoreshe iki kugira urikorereko baza bati we niwe naka mu gikokayi kuntu cyari gipanze donc wagura basi ijya place yakorera twari ushuje uri umugabo ufise izina ugafa hakoraga umugore afuye agakora umwana yari umuryango yari umuryango ukuvuga ko wahasiga wewe nta muntu yari afise iryo zina nta muntu yari afise candaronka iryo zina nubwo bitari byinyoroheye ubuzima busanzwe arazi ko uri umumama utafise umugabo ugira ibigeragezo byinshi arabakwita amazina mabi arabakwita uku mugabo ndashimira Imana ko amazina yose banyise nta na kimwe yantwaye harimo nagutuka kamenga araguhezagiye nahahuriye n'ibigeragezo byinshi dore ko nakorera no mu bagabo bagwaga inzoga ntanyatazonywa ibigeragezo ahana nuko bana agaciro ufise ndapambana n'ubwo buzima rero ndakora igikokayi turakorana igikokayi kiza guhagarara gihagarara rero namaze kwinjira no muri filime nuko ubu risobanukiwe inkuru twayiciye ku Mayange ariko mbaza ko ari inkuru buri gihe iyo video mvumenga woshima Imana hose maze gushika muri filime waje wizeye ko ibintu bigiye kugenda gute waje uvuga ati nyene bana ko nshitse muri filime nanjye ngiye kumugwiza tunga kandaza ko abakiri ba filime baratwika na ba boss uko niyo visage abantu bose badukurikirana baduhereza muhuye abona umengo umunya amafaranga nanjye niko nari mbizi ngo muri filime twebwe ngaho i Burundi haba mama ntibaradutahura bazi ko mu mama akina filime ari ndaya atamugabo afise
niko babizi. Nanjye muri filime nanzi ko ngiye kuhakura amahera menshi cyane mugabo siko nabisanze. Nuko gusa n'ubu kuba nkikina filime nukubera nayisanzemo mu maraso ari ikintu cyanye nakundaga. Iyo ntaba nayisanzemo mu maraso no kuri simba nkiri muri filime. Sasa mama wewe imyaka iheze ni myinshi kubera ikinyuma uvuga ati mbona bwana mungana namchukua acha basi nichukane na mwingine ukaolewe. Je, gihe cyose ndakuzi uri bakia uko solo. Cyo kutafasha ingingo uvuga ati bana pe importe vyabaye Imana yakoze mu ntuza yavyo. Acha basi nipambane ntafute mume mwingine nitulie. Yaha. Je, umugabo wanje yafuye mukunda. Darabukunda. Umugabo atekereje atagwana. Umunyamahoro. Nahari Imana imuha umugisha. Nubwo ibyo bintu byose byabaye mugabo yari umunyamahoro. Haca rero mbona nagize abagenzi, ndabafise abagenzi. Hagira agatima ko kurongorwa nkaca mbona umugenzi wanje yaje bamupongoye. Nagira agatima ko kurongorwa mfise uri karandaraga. Nkaca mbona uwundi muhindaro mwijoro. Nanjye burya ndafise abana babiri nkaca ndeba kwicangira abana bakuba papa batandukanye. Nawe 4-5 nawe yajyaga mbona ubuzima ncamo saa 9 je nabaga ndi demikende saa 9 najyaga nabandi mwibarabara. Ibisuma ni twahuye abakwiga kaci twahuye mugabo mpambana kugira ngo abana banje bige babeho neza n'inzu ngaha mu gisagara ntanyirukane. Nakoraga nk'umutima mugabo ndashimira Imana ko nta muntu gushika no kuri baranyirukana mu nzu yiwe. Nta muntu anyishuza ngo naramuri rideni giwe kandi ibyo byose nabishikanyeho n'uhoraho. Ashimira Imana rero kuri ubwo buryo yani sinigeze ndongorwa kabisa. Yes, nuko bakunzi ba G5 Media ni Mama Salama canke Inarunyonga tuko turayagana urumva ko twumvise ibintu byaye tuzi kuriwe ku ncuro yacu ya mbere tumenye ubuzima yaciyemwo wabaje umwe wese arafise intahe yiwe yoshinga abantu agakora namoso ndetse akavuga ati Imana yaragukuye ahigushira handi hantu. Reka dukomeze n'igisata cya filime nkuko arico tuzo turayaga kuno munsi. Niki kintu cyambere ugishika muri filime cyakubaye ko kiguha inkomezi uvuga ati aha nzopambanira aha mpaka? Icyo kintu cyambere cyo kwinjira muri filime cyabaye abana uvuga ati iki nico cyavutumye mvuga ati haduga hanyerera hagira iki ntapambanaga na sinema mpaka. Rega nakubwiye jewe ndi umwana naki ndi kwishuri warabikora c'est bon ma théâtre yani filime nayinjiyemo narisanzwe ari kintu winjiramo kabo guhata. Mugabo ninjiyemo je muri filime arakazi kanje. Arakazi kanje rero kanje. Vision yawe rero ufise ni iyihe kuri filime? Ufise irihe hangiro? Filime sinovuga ngo ufite ihangiro kore John Heza. John Heza ese gusa ko uyu mwaka wa 2023 wansizemo ibikomere tubamengo noheba filime n'abafanzi banje barigeze kumbura umwanya munini bemwe bibaje ko nahevye dona ni mu bigeragezo biteye ubwo. Impamvu yari iyihe nimba atari banga? Nagari banga. Nakubwiye ko mama wanje yarafise ndo umwana umwe. Mama wanje avuka mu gihugu cy'u Rwanda. Apanye n'umunyengoti. Mama wanje cyo gihugu cy'u Rwanda yarafunzwe imyaka 15. Afunzwe imyaka 15 aza kuvamo akuje 15 yamaze umwaka umwe hanze yaciye afa. Kandi mama wanje Kenza ari muri mwibuye bayita Magerage. Magerage. Hanyuma avuye y'umwaka umwe cyarapfa. Myaka 15 najyega ngenda kumuraba. Ntaba harimo distance ndende. Umva muri myaka 15 afunguwe naragiye kumuraba tubana ukwezi ndagaruka kubana ni nyina w'abana.
sinasubiye kumubona kandi no ku maziko sinamuhanze. Kandi rero byanteye igikomere kinini kubera niwe muryango wenyine narisigaranye. Nta mama wacu, nta shangazi, ndetse murumuna wanjye fise wenyine nawe tudasangiye papa. Mu yindi miryango isanzwe nta wundi muryango n'umwe fise uretse abo bana banje babiri. Mama arafa 2023. Mama wanjye namukunda nawe n'ubundi acyamukunda. Amenga ijuru ringuyeho, isi narayanse. Bica biba rero haramaze kubamo ikibazo cyo kugara imipaka, sinagiye ku maziko. Sinagiye ku maziko na papa wanjye yarapfuye kera sinamuhambye, na mama wanjye sinamuhambye, n'ubu nakaburi ka mama wanjye ntakonzi. Yankomeretsa ndata umutwe, ndabanza ndahagarika filime, naho nayihagaritse se naho nagiye sintanahonzi. Yani n'ubu ntabyo nzi kubera nibutse ko ari mama wanjye wenyine narifise. Ndababara cyane, Wihangane cyane. Kuba ntanamuhambye, harimo ababuze ibintu byinshi, aho yaguye haca hazamo ko n'abamurwaje n'ubu baracyanyishyuza. Barishwe n'iki muvyeyi? Ni bari ingwara agiye akura mu mpimbi iyo myaka yose canke n'abagizi bana bamugiriye na abamukoreye ko nyine nta kundi ubwibazo bw'amatongo. Mva naciye mbanza guhagarika, n'ubu ndakora ndajya muri filime mugabo kera barambwira muri filime ngo nindire bikanga ntayo nari mfise. Mugabo niyo wontega ibase ntoyuzuza. Nta kintu na kimwe, ndagenda ngo ngiye kumuhamba mama ndabura inzira. Ikintu icyo ari cyo cyose nari mfise byo mu nzu byose naragurisha, byose naragurishije. Ndavyibuka ko ugeze kumbwira ati jewe simeze neza, mfise ibibazo byinshi nubwo utandomeye ko mugora ambwira ati n'ibintu byanje naragurishije kugira ngo ndako no kimura ibibazo mugabo vyanse. Kumbe vyari ibi. Naragurishije byose naragurishije, ndagenda ndabura inzira, buze inzira campura n'umufunga kiwani. Avuga ko agiye kundangira akazi muri Kenya. Ndagenda muri Kenya kumba agiye kungurisha ahantu witwa Kakuma. Kungurisha rero hari ahantu habi umupaka wa Kenya na Sudani. Mba narakora akazi agahembwa we, kandi yari etaje ndende hora mu Basomali. Sinzibagirwa umunsi uraho barampakiye mu muduga banyambika ikanzu ijya bajya bambika bibi harusi. Turambuka turagenda, ndi mu modoka sinamenya aho banjanye,
nabonye ngeze mu yindi etage ndaduga duze arova hano kwisi hariho inkozi z'ibibi hari inkozi z'ibibi zo ku rwego rwo hejuru nduze nashikiye muri saro mbona umupapa yambaye sengre n'umwara afise pistol aca banyire kuko mu cyumba nasanze itase iri mu buki hari agatama kapfuye kera agatama kapfuye urushungi barunyambitse barukuye ku mutwe w'uwo mutama bararunyambika n'ubu kenshi ndyamye uwo mutama ndamubona baca bantegeka neza kumusiga ubuki ndawumukuzaho ururimi umubiri wose umukuze ku rurimi kiziga cyapfuye kimaze imyaka n'imyaka ufyete burya buki bukiriko ndabumusiga ubumusiga ndabufyetesha n'ururimi aho rero bacanye amawudi ibintu byinshi bimota muri iyo nzu ankoreye ibintu muri iyo nzu no kuba narahavuye nkomeye no gushimira Imana muri iyo nzu naramesuraga impuzu guhera mu gatondo kugeza mu ijoro mbaga namisuriraho hari uruzu runini harimo icyumba na chambre ni mugabo utarenga ari etage utarenga akakorodoro nkamesura munsi wose undi munsi ukaba ari wo kugorora nkamesura mwijoro sinasindiraga ngo bararandimisha bibamo amezi 9 biriya bintu byari bivuze iki byari bitambo byabo bariko barakora n'aba Freemasoni gushika no kuri ubu sino kugira ngo nibi mugabo jewe sino kugira ngo nibi kubera mu kunyambura ya kanzu barayinyamburiye nateye ntamwe bambwe ntere 5 ca ndahagarara cafata inkoko bayimpagira hejuru baranyambura ya kanzu amakanu gatukura bariko nambara mu mabere cyasubira inyuma nambaye kaka muzu zanje nagiye nambaye byose siga ngaho bagusubiza mu modoka ariko bakuzanye bagusubiza kandi aho ukorera nari kugenda n'amaguru siniruke mama ye bene data burya buno buzima abantu turabona uko bari ntumenye background zabo ntumenye ivyo banyuzemo kugira ngo abe abo bari uno munsi ntumenye ivyo bacamwe banashima ariko hari ibintu byinshi cyane umuntu acamo kumva neza yuko ababaye ndifuza kumenya inyuma y'ibi bintu byose unyuramwo ndetse n'ubu ho bari ibintu kinyuramwo tutazi ubuzima bwo buhiye insiguro wifatiyeko ubuzima ni gatebe gatoki dusa hari ikintu agomba ngire bene wacu bo barundi bari mu bihugu byo hanze ntibaze bafata bene wabo ngo bafate ukutariko kandi mbwire n'aba mama ubuzima buba bwankiye bagashaka kujya mu bihugu byo hanze yego burakura n'ukagenda mu bihugu byo hanze mugama bwa ni menshi uhurirayo nayo ubuzima turabusiga ngaha nyene uko nyine byanka ukavuga ati ngiye kugwa kure iyo ataba gusa nta kintu cyavuze Imana kizagihera iyo taje sinari kuyivamo numva nkirengera nari kuzopfirayo kwa na telefone nari ifise nta kintu na kimwe nari mfise cyo tuma mbwira umuntu ko ndi aho hantu yo Imana yo nyine yankoreye washimbye gute kwanza banze menye inkuru ukuntu wahatorose aho hantu hafungiye abantu benshi kandi b'abarundi benshi abakobwa benshi bakoreshwa ibintu bitajya nibizi benshi
benshi kwa n'etage igeretse 8. Iri nyene hafi nyene umupaka wa Sudani na Kenya. Hama aho hantu ndi mwidirisha nabonaga hari abarinzi abasekirite. Bari abantu benshi barazaga bakahamwira barahirirwa bakenya. Naje kubona rero mu butima mbwira ngo ureba mu kiyo aguma ndeba mugabo nkaguma mu gisho rinjyana ahandi kuri portail. Mbona banyweye baburewe n'ubwame nabonye umuryango mana portail mana nk'iminota nka 10 uguruye. Navuga byagenze buri munsi ko narebaga nabonaga igufuri. Cyanda ryama aho rero twari dutuzwe n'iki twajyaga umusoma uvanze n'irengarenga n'ubugari bw'ibigori cyangwa capati muri ayo mezi yose. Umusoma n'irengarenga bivanze ubugari bw'ibigori cyangwa capati. Uwo munsi nka 3 umutima urambwira surebe hahana ndareba Imana yugure nta wugara. Baze kuva hejuru ako kamanuka nta muntu numwe murahura kandi bose habagahuga ukamanuka nta muntu numwe murahura ako kashika no kuri portail nta muntu urabona nta muntu numwe urabona gashika ku musekirite yasinziriye ntugura umuryango cyane ubona urasohotse no kumenya akarimi ni byiza no kumenya Gaswahili ko ngahi wacu ni byiza uko natorotse. Mama Salama pole sana wihangane cyane. Neza ibyo turiko turayaga uno munsi shaka kubera icigwa yavuze ati koko turahura nibazo tukidukira kuja kurondera ubuzima hanze ariko iyo ubuzima tubusiga hanyene buryo ubuzima nyene turimwo nibwo buzima bwacu hanze hariho ubundi buzima ubugezemo wicuza impamvu wahisemo ayo mahitamo. Uno munsi hari abantu no musaronse truntoyi acha yivumenga yo gurisha na parcelle afise bagiye hanze ntamenye neza yuko parcelle afise peut-être sai gutuma baho neza ngaha bivanye n'umutwe akoresha. Uno munsi wasohotse wagiye aratuyagiye byinshi muri bimwe yagiye arahura navyo bivuze ngo bose barahura n'ubwo buzima harabagirirwa mu mahigwe ariko kenshi nuriya muntu ari hanze abafise ibindi bibazo vyiwe bimugoye kagumubona umuntu umusegerereza kubwira ati sina lolo tukabona ati yarahindutse afise inzigo ntatanga ntagira iki kumbe nana matarizo yake huzo ukajua no musi Salama nkomenya ko yaciye muri ivyo bintu atatwigani twari kumenya ko yigeza ahura n'izo ntambamye tutamuyagishije ngo tubimenye ariko no musi urumva neza ko afise igikomere kinini cyane kandi kititeze kuva ku mutima kititeze gufudika bivanye n'ubuzima yagiye arahura nabwo. Conclusion ikintu wobwira nk'inkebuzo abadukurikirana mbere ko turangiza ikiganiro. Inkebuzo n'ukuguma hamwe mu gihugu cyacu kandi bagakora bakareka kurera amaboko kandi nkani inkebuzo abantu bacira imanza abamama bakina filime abantu bacira imanza abakobwa bakina filime nyira ababivuga cyangwa abaducira urubanza n'abatari baraba nk'abaraba banyokuru barabarabu bakina filime kubera niko kazi filime n'akazi. Filime yikinnye neza irimo inyigisho birakura ama stress nukuri bareke guca urubanza bareke kuducira imanza bareke gucira ujya n'ujya urubanza babakoze kabisa. Yes nuko bakunzi ba G5 Media neza ni Mama Salama yereka tuyagira byinshi ndetse ndabigusa neza yuko ikibanza cyonyene ciza cyo guteramiramwo cyo kwakira ingenzi n'abari ngaha ni Car House Hotel neza iri hepfo ya Limited
mu Kamenge waneza yuko ari ahantu heza haryoshe guteramira n'umukunzi wawe haryoshe gufata udufoto twiza ku bafise imanza zitandukanye ndetse abagomba kuruhuka bavuye hanze y'igihugu hari hoteli nziza cyane ndetse hari ama service menshi ameze neza ubwo rero ikaze kuri Car House umuntu wese udukurikirana umve neza yuko Imana no kuhamenya nimero zacu ziba ziri ngaha uzonya kure genzo hagushikana ndetse atakintu na kimwe gisabwe kubera ko ndi ntuma ngende wawe ndumutumwa ndumuvugizi wawe ndetse ndicu ryawe rishika kure ubwo rero ikaze ni Car House yonyene ihereza umwanya akwiriye cyane itangaza makuru ibimenyesha makuru byinshi bitandukanye kugira ngo mukomeze kugaragariza ishusho ryiza cy'igihugu kubera ko ndazi neza yuko ico tubereye ko ngaha no kumenyesha abarundi n'amakungu yuko i Burundi hari ivyiza ndetse tugomba kuza gukunda Burundi tukabwubaka ndetse tukabusana asana reka ndabashimire mwese mwadukurikiranye inshimire mama Salama canke Inarunyonga yaduhaye umwanya ndetse akatuyagira vyinshi muri bimwe bigoye cyane kwicara ngo wiganire umuntu ariko kandi ndabibusa neza yuko ari umukinyi mwiza bakinyi bagenzi bacu mudukurikirana uno mwene data umve neza yuko mumufise mwokumva uburyo nawe ari umukinyi arenze mumufise mwobona abamufise ico bunguka ndetse arakeneye support yanyu arakeneye gushika ku yindi ntambwe n'umutadebukirwa buri gihe yahamagawe ararenguka kandi cyane ku mwanya mwiza cyane akanya nakanya duhana ibiraka duhana akazi maisha yaendelee si ndivyo mama duhana ibiraka mureko kuma mwikorana nibikorane urafise vision yo kugura ibintu vyiwawe canke maisha bado anasumbua naisanzwe ndi umudandaza bantu baranzi ndimo ndasatira kotebu filime urabona ko nta kintu gisigayemo abafanzi banje baba bankunda abashaka kushigikira bakaba bama nk'umutaye nkasubira mu ibarabara nukuri uhoraho yozobibampembera ndakeneye ukuboko kwanyu ko kumfatia nanjye kukampagurutsa ndakeneye ko mumba hafi n'abanyamasengesho mu nsengero yani cyo muzontere icyo ari cyo cyose mwami Imana azobampembera mugabo ndakeneye mwebwe mwese mwumva ko Inarunyonga mwomufata akaboko mwumuhagurutsa kubera ko nukuri aho ngeze nkeneye abantu kabisa ubuntu bwawe buzoguhereza abantu bese mudukurikirana aravuze ati nukuri mwese munkurikirana ndakeneye support yanyu ndakeneye ko mushikira ndakeneye gusubira mwibarabara kuja kurondera umuryango ubwo rero umukeneye nimero yiwe nzoyimuhereza atacamira ndetse bibaye ngombwa no muri commentaire canke bibaye ngombwa commentaire ya mbere izo biri mu nimero ziwe ndibaza si kibazo ndayitanze hari abantu batabikunda ariko nzoyitanga mu mwandikire bidashoboka azonancie ko nzomuhereza contact yiwe tugico dufashanije burya umuvyeyi afise mu mutwe canke umuntu wese afise mu mutwe burya kuronka umutahe si amamiliyoni menshi si amafaranga menshi gato kiyo kashobora kumukura muri beka kamushira mu bindi ego n'umukinyi mwiza ariko tugiye inyuma y'ubukinyi hari ubundi buze musanga bugoye bituma umuntu abura nyene ashobora kugira kwiyungunganya muri tucanke turiya mwe mwakunze ibikorwa vyiwe mwe mwakunze uko akora mwe mukunda uko akina ahindura imitima ya benshi mu biyago ibaze guhindura imitima ya benshi nayo wawe ukomeretse nakandi kazi gakomeye cyane kujya kubaka umutima wa mugenza wawe ubabaye urumva neza yuko ari impano bidasanzwe ubwo rero muduhereze umwanya muduhereze wa mutima wanyu w'urukundo gufashanya dufashanye uno muvyeyi dusubire tumugire uwo yifuza kubawe tumusubizaho yifuza kuba yobarizwa kugira ngo ashobore kwisanasana ndetse nizera neza yuko mwebwe muri abantu bacu Imana ibakoreramwo kandi Imana ni mwebwe kuko ngo Imana iri mu bantu ubwo rero yubonye umuntu mugenza mubona mu Imana kubera ko umubona mu iciza agenda kirabonamwo nizera neza yuko tugiye kumufasha no muvyeyi mama murakoze kumanya mwaduhaye namwe murakoze kuba mwatwakiriye yego Nizimana kandi hezagire ibyo twayaze ndetse ikorohereza umutima ukomeze kwihangana ukomeze kwihanganira ibihe bibi uri kuracamwo kubera ko ni isi dutuyemwo ntibura ibintambamizi canke ziri ariko ikuru no kumva neza ko Imana iriho
kandi hahandi uzokumva ko wananiriwe byankiye nkunze kuvuga ko kumenga ni Imana iserukira. Imana iza hahandi uvuga ati Mana basi narakwizeye byaranse noneho ndananiwe ndayamanitse. Imana ikabona kwigaragaza. Ubwo twumve neza yuko hariho abandi bantu Imana yateguye ku bwawe izoca ko kugira ngo usubire uvuge ati koko ni Imana idahinduka, ni Imana idahemuka, Imana ibifise umugambi ku muntu, peu importe les difficultés wocamo.